Kaze nshuti n'abagenzi mu kiganiro humura Burundi cyo kuri uyu wa kane ndamukiza umwaka wa 2019 kiganiro kigizwe n'izi ngingo zikurikira. Ubushikiranganje bw'ubutungane bona ko abanyororo bakwiye gutezura bwa mbere ari abacamanza arabo mu rwego rw'ubucamanza n'urwego rw'umutekano bivugwa na Laurentine Kanyana aha mbere amenyesha ko amadosiye yabo akwiye kwihutishwa. Inkurikizi ku bukene buhanze abarundi bari ku rugero rw'ibice bigera kuri 10 ngo birashobora gukwega karambare mu Burundi hamwe abategetsi bato bitorera umuti bivugwa n'ishiramwe Parsem. Abakenyezi b'abarundikazi bakorerwa ivyamfurambi mu makambi y'induta mu gihugu ca Tanzania bafise ingorane mu kibano hamwe no mu miryango yabo bagasaba ishiramwe HCR kubafasha no kubakingira. Turafitiye n'ayandi iri mu kanya kuri mikoro n'isanzwe n'umurikiye mu gabwe ivyuma hari Lucia Kabera. Ikaze duhere ku makuru ajanye n'agatekazi na muntu. Abanywanyi bane mugambwe SNL bo ku mutumba wa Kizuka ni muri komine Rumonge intara ya Rumonge bazindutse bafatwa n'igipolisi kuri uyu wa kane. Aba banywanyi b'umugambwe nabo muri komine ya Rumonge bariyamiriza rero ako gasekisaki bariko barakuregwa nabo bajejwe intwaro bagasaba yuko ivyo byose vyohagarara nkuko Rachel Kagisye agira ngo bitubwire. Urakoze Rachel. Kana mu ntara ya Karuzi hari umunywanyi w'umugambwe SNL ku mutumba Rusamaza muri komine Gihogazi yatotejwe n'imbonerakure hari ku mugoroba kuri uyu wa gatatu. Izo mbonerakure ziherekejwe n'abapolisi babiri zagomba guta muri yo mu munyapolitiki atavuga rumwe na leta. Amakuru dukura ngaho muri komine Gihogazi amenyesha ko abanyi bibo bagerageje gutabara nyuma y'amasaha 5 niho izo mbonerakure zaciye zigenda. Nkuko rero tuvyiganirwa na mugenzi wacu Nadege Irakoze.
ici. David conducteur. Mhejeje iyi ucushiraho transmission. Urakoze Nadesh kujanye n'iryo totezo rimaze imisi rikorerwa abanyanya umugambwe SNL ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu busa n'ushira amakosa ku ndongozi z'uwo mugambwe. Umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu amenyesha ko abanywanyi b'uwo mugambwe bagwa mu mporero kuko gushika ubu ngo bariko barakora mu kajagari. Niyo ngabo avuga ko gushika ubu ata ntara nimwe irigera ishikirizwa baserukira uwo mugambwe. Hagahanura rero baserukira umugambwe SNL kubahiriza amategeko akoregwa mu gihugu, bakubahiriza rero ivyo bemeye mu bushikiranganje. Tumaze kumva ivyo bamaze iminsi bashikiriza ku maradiyo bijanye n'umugambwe SNL byatumye tubaza mu ntara zitandukanye. Narabajije mu ntara zishika 12 cyane zavuzwemo yuko babujije uwo mugambwe gukora, babura amatari barampakanira yuko ubuserukiye uwo mugambwe atarabashikira ngo aheza bamenyeshe yuko ari karakorera mu ntara yabo, kuko iyo umugambwe wemerewe urashikira babura amatari w'intara ushaka gukoreramwo, uramatari nawe akabaho urupapuro rwemeza ko abazi mu ntara arongoye, gutyo bagaheza bagaca bamushikiriza n'urongoye uwo mugambwe muri iyo ntara. Ivyo rero ku ntara 12 ntibiraba. Aho notaka karorero k'intara ya Kirundo, intara ya Muyinga, Ngozi, Muramvya, Ruyigi, Gitega, Rumonge, Bubanza, Makamba na Cankuzo. Izo zose nabo twavuye no musi mu gitondo, abandi basigaye bangahe ntituravugana. Nuko rero twosaba uwo mugambwe SNL nusoma amategeko agenga imigambwe aratomoye neza ingene umugambwe utegerezwa gukora. Nibaheze bayasome rero bayubahirize, kuko no muzi SNL no mugambwe wemewe n'amategeko. Ndukeneye ko kumva yuko hari abantu biyitirira uwo mugambwe ngo bakoze inama mu ntara canke mu ikomine uwo mugambwe utararungikamwo uwuserukira. Aho bashaka gukorera hose nibagene ababaserukira, n'uburenganzira bwabo barazwi n'amategeko agenga igihugu, agenga imigambi. Urakoze wakaba yari umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Tarsis niyo ngabo. Tubandanije kwijanye n'ubutungane, abacamanza n'abakozi bo mu nzego z'umutekano hamwe no gucungera imbibe bafungiwe mu busho butandukanye bw'igihugu ngo bagiye gutezurirwa n'ubutungane. Iyo ngingo yamenyeshejwe kuri wa gatanu heze n'umushikiranganje w'ubutungane aho yari yagendeye ibohero rikuru rya Gitega Emero Hantine Kanyana, asigura ko uwo mugwi bawushinze bibajije ko abanyororo ba muri ico gisata basanzwe bakorana neza n'ubwo bushikiranganje. Inkuru ya Josiane Muzaneza. Mwijambo yashikirije Igitega kuwa gatanu heze, umushikiranganje Laurentine Kanyana yamenyesheje ko abacamanza bapfunzwe ariko batari mu mugwi w'abarekuwe ku kigongwe cyatanzwe na President Nkurunziza muri Kigarama 2018 bagiye kurekurwa ivy'agateganyo. Umushikiranganje Kanyana yasiguye ko ahereye ku bushikiranganje arongoye kandi asaba umushikiriza amanza kizigenza wa Republika ukubahiriza iyo ngingo. Bavuga ngo la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nanje mu rwego ndongo ndazi ko ari abacumuye mugabo ingingo itarashikiriye. Rero nagomba sabe umushikiriza amanza kizigenza wa Republika agenda arabe sina mucamanza wese afunzwe atezundirwe aburana urubanza ari hanze. Uwundi mugwi uri mu y'umushikiranganje w'ubutungane abona ko uri mu yihutirwa n'ugizwe n'abasirikare, abapolisi n'abakozi b'iperereza batagirizwa kwibisha inkoho kandi bataracirirwa imanza. Ivyo kandi ndabivuze kuvyerekeye n'abapolisi ko turakorana n'abakora mu iperereza, turakorana bafise ivyaha atari ivyo kwibisha ibigwanisho, abo mvuga bataracirirwa imanza abakiri kuko gushikiriza amanza je turakorana muri yashi ku bijanye n'amaliberté provisoire twoshobora kubivuga n'abapolisi bazabakorere ko barabe ko hariho abataco byo konona nabo nyene batezuriwe rero mu iperereza. Dukora akazi katoroshe karimwo amatentation menshi cyane cyo kimwe n'abasirikare nenda buragiye tugende tuvyige dutangire intango nshasha. Ico gikorwa rero cyo gutezurira iyo migwi 3 umushikiranganje Kanyana yagihaye abari mu mugukurikirana abanyororo. Dukora imbere yacu
ntitungane imbere y'iwacu imbere y'uko tujana ahandi. Ico gikorwa rero umugwi wamaho ujejwe gushira mu ngiro ujejwe gukurikirana ubuzima bw'abanyororo wacumvise ukijako. Aho mwibohero rya Gitega umushikiranganje w'ubutungane yarakozwe ko nibiri mu ndirimbo yasanganijwe n'abakenyezi bahapfungiwe. Laurentine Kanyana akaba yaciye afata n'ingingo ko dosiye z'abagore bafunzwe nazo nyene zizoshirwa mu vyihutirwa. Urakoze Josiane muradutunga rero kutunenge twari muri iyo nkuru naho biruko rero ngo ingingo yose ifatwa ngo yari kwiye kwisunga amategeko bataravye nkunzi bivugwa n'umushingwa manza Dieudonné Bashirayishize yafatiye kuri ivyo umushikiranganje yashikirije ngaho mu ntara ya Gitega akaba rero yizeye ariko ko urutonde umushikiranganje yavuze hazoba harimo abasirikare n'abapolisi bagirizwa ivyaha vya politike. Umuntu amwumvirije neza ntanavuga yuko ari ibintu umengo bizuba haravugamwo gutakamba bikerekana yuko ibyo asa n'uwemera na wene arabona umengo bishobora kudakunda hanyuma hamwe byoba ari byo koko akavuga ati abasoda bose bapfunzwe atarabayiko ngo bafashwe bibisha inkoho ngo bagire barikugwe coshobora kuba ari n'ikintu ciza coshobora gutuma muri ubwo rwego hasubira kwizigira abantu bagasubira kumera nk'abagarukana umwizero hariho nk'abasirikare 19 bafashwe itariki 12 bamaze kwipfura umugwi wa ONU uraba abantu bafungiye ubusa hanyuma mu kwezi kwa kane kuri 2018 uwo mugwi wa ONU urasaba leta y'u Burundi ko abantu borekugwa mbere bakanahabwa n'indishi ariko gushika n'uno munsi bari mu munyoro usanga iyo ngingo yofata abandi bose atafatanye ibigwanisho bariko bariba abasirikare bafunzwe guhera itariki 13 numva umengo bose baba bari muri uwo mugwi w'abarekugwa hariho intwazangabo zikiri nto nyinshi zivundiye mu munyororo kubera urwikekwe nibaza yuko ahubwo baba bagomba gusubira kurekura abantu bamwe bakoreshejwe mu byaha mu bwicanyi bagwembe abantu bo mu iperereza bagize iminsi banyuruza abantu naho ata benshi bafashwe hamwe ho hariho n'umwe yoba yarafashwe kumbure bakabona ko bamukeneye bakavuga bati mutugarukanire harimiriza irindi yemenanya ry'amatora tubasubize ku kazi biba biteye amakenga gusumba. Humura Burundi. Ikiganiro ni humura Burundi tubandanye n'amakuru ajanye na politiki ugaruka rw'u Burundi rutegwa kamo kwirinda bose bazogomba kubacanishamwe no kubateranya muri iki gihe himirijwe amatora y'umwaka wa 2020 ako kamo bakaba gategwa n'umukuru w'ihuriro ry'ugwaruka rw'u Burundi Eraste Nzosaba akabasaba kandi ko ubwo gwaruka bwo kubaha amategeko. N'abarongo gwaruka cyo tubatumirira nuko uruho gose bwa mbere bwo gobana neza nuko gwaruka ahanini abari mu mirimo ya politike nuko bobana neza cyane hanyuma bakagira mubano mwiza hanyuma nkuko mubizi bakabandanya imirimo ya politike neza ariko bakayikora neza bishimikije amategeko kuko nkuko twayibonye mu bihe byahera warabonye neza ko gwaruka keshi rukoresha ugasanga abanyepolitike babashize mu bintazi ugasanga abanyepolitike barabahe ariko ubunye intumbero twafashe nuko twagerageje kurutegura kandi n'ubu turacabandanya kugira ngo ugwaruka rwose azehagere ico gihe ata muntu n'umwe avuga ati zohindwa na naka hanyuma twadusaba yuko ugwaruka rwose gukora kugira ngo maze abari muri politike bakore bishimikije akarangamutima kari muri iyo migambwe hanyuma bubaha amategeko bongere bubahane bagwanye abo bose cyangwa icoza kibasuka mu gukora ibi ntazi. Eraste Nzosaba akaba yavugiye ku radio Nderagakura imyambaro y'igipolisi amatelefone hamwe n'ivyuma bitandukanye vyaratowe kuri wa kabiri mibohero rikuru rya Mpimba mu gipolisi cyari cyazindutse mu gikorwa cyo gusaka ivyumba bitandukanye muri iryo bohero abanyororo rero bakaba baratewe umutima uhagaze n'ivyo byose vyatowe inkuru ya Bartazar Miburo. Iryo sakwa ryabereye aho mwibohero rikuru rya Mpimba ryakozwe mu buraro bw'abanyororo
abanyororo bose muri ubwo buroko nkuko amakuru dukura muri bamwe mu bafungiwe aho mu Mpimba abimenyesha ngo muri iryo sakwa harafashwe amatelefone ngendanwa ataramenyekana igitigiri agizwe na telefone zisanzwe hamwe n'izo mu bwoko bita Android. Isoko rya RP aho mu Mpimba ribandanya rimenyesha ko mu vyafashwe harimwo n'imyambaro ibiri y'igipolisi, amakoti abiri akinga imvura, ibibugita hamwe n'ivyuma bikoreshwa mu kubaka amazu bita ferabeto mu gifaransa. Ivyo byose bikaba byafatiwe mu cumba c'umukuru w'abajejwe umutekano mu ibohero rikuru rya Mpimba, uwo bita Kapita Generali Minani Prosperi. Ivyo bikaba byatumye abanyororo batari bake bategwa n'ubwoba kutinyira umutekano wabo. Narijya uwo yafatanye ivyo bikoresho yari amaze iminsi agirana amanama n'abajejwe umutekano, imbonerakure hamwe n'abakozi b'iperereza bafungiye muri iryo bohero. Amanama bivugwa ko yaragamije kugirira nabi abanyororo batavuga rumwe na leta, na cane cane abafunzwe bagirizwa kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Urakenuye nawe Baltazar Miburo mu makuru ajanye n'ubutunzi. Abarundi 7 bari mu bukene butagira izina vyashikirijwe n'ishirahamwe Parsem mu gihe bari mwisekeza bitiriye ukuri kubidasanzwe. Aha rero umuyobozi wa Parsem akabatera kamo abarundi bose eka mbere n'abajejwe ubutegetsi ko hamwe batotorera inyisho murantunga kuri ubwo bukene hanze abanyagihugu benshi uko bishobora gutera izindi ntambamyi. Faustin Ndikumana akaba yabimenyesheje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Nkuko mubizi mwishirane Parseme twaratanguje isekeza twitiri ukuri kubiduhanze kugira igihugu cacu gishobore kogorora. Uno munsi rero twashatse kubabwira ibijanye n'ubukene ingene bwabaye ndanse biteye ubwa mu gihugu cacu. Kenshi turakunda kumva Burundi bavuga ko ari igihugu cyanyuma gikenye ku isi muri Afrika ndetse n'ahandi. Ukiyumvira ati none ubwo bukene bwifashe gute? Ubwa mbere hoho nuko uravye abahinga ingene bavyerekana gushika uno munsi baravuga neza yuko hafi 7/10 y'abarundi bari mu bukene ntangere no kuvuga munsi y'idolari ku munsi. Mbere ubiranje baravuga bati ico bita uburemere bw'ubukene gap de la pauvreté yuko buri munsi ya 25% y'iryo dolari. Ni ibintu rero biteye ubwoba kuko mu bihugu byinshi niyo ubukene bwabaye 30% ibihugu bivuga biti karabaye. Twebwe rero tugeze kuri hafi 70%, ni ibintu biteye ubwoba. Iyi myaka 10 isa nuko mu by'ubukene atakarusho kahabaye ahubwo mbere ndetse byaciye bigenda bisubira inyuma. Tukibaza none abarundi nitwo kwikubita gashi tugahinduka imbere y'ivyo biharuro. Ubu twavuga tuti uravye rero ubwo bukene aho burya mu biharuro usanga buri kubonekera hehe mu buzima bwa misi yose. Nico bituma ubona abana bari amashuri ku bwinshi kubera ubwo bukene, ugasanga idandazwa ry'abantu byo bita trafic des êtres humains mu Burundi riguma rifite icicaro, ufungura nabi cyangwa karaba ibijanye n'amasoko n'ahaguvu ukabona ko ari n'ibisubira inyuma. Nico gituma twatera kamo abarundi bose kuko ivyo bintegeza kubihindura, turyo kwama mu njyane abanyepolitike abarongoye igihugu kwama mu njyane mu ngorane z'inyungu zabo mu gihugu gifise ubukene bungana gutyo. Ni ibintu biteye isoni. Turakwiye rero kwikebuka tugahindura Burundi. Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem. Tuve mu Burundi dukubitire mu gihugu ca Tanzania. Makuru ajanye n'impunzi, abantu 2 baraye bakomeretse mu gitero c'abasuma bitwaje ibigwanisho cabaye igihe c'isazi 2:30 mu ikambi y'impunzi y'abarundi Induta muri Tanzania. Amashiringa ataramenyekana igitigiri yarasahuwe mu mihana 2 y'abadandaza muri zone y'indwi muri village ya 11 nkuko Onesime Dushimagize agira ngo bitubwire. Ico gitero cyaye kibaye mu ikambi y'Induta cakozwe n'abasuma 5 bitwaje inkoho, imipanga n'amahiri. Nkuko bivugwa n'impunzi zo muri zone y'indwi village ya 11 habereye ico gitero, abo basuma bahashitse igihe c'isazi 2:40 biyoberanije mu maso. Baca barangurura ku rugo rw'umudandaza yitwa Isa Musahura miliyoni zirenga 8 y'amashiringi ya Tanzania. Yasahuwe imiliyoni zirenga 8 z'amashiringi y'amatanzania. Nk'igihe cy'isaha 3:30 niho ivyo bisuma byaciye bigenda ku rugo rw'umudandaza bita Digidigi. Uwo nawe akaba yarabagwanije cyane mu kumutera ubwoba, baciye batangura kurasa hejuru. Uwo Digidigi yasahuwe n'abanyina amashiringi
hataramenyekana igitigiri. Umugore wiwe arakomereka akubise inyundo mu gikiriza nawo basuma. Barakomerekeje kandi umubanyi wo muryango bamutemye umupanga mu mutwe mu gihe yaraje gutabara. Mu guhunga abo basuma bagiye barasa amasasu menshi baca bakamanganira mu ishamba ry'ibigazi riri ku nkengera y'uruzi Ndorobo. Urakoze Onezime tugume ngaho mu ikambi y'Induta tubibabwira ibijanye n'agati y'akazi na muntu abakenyezi barundi bari muri iyo kambi bafashwe ku nguvu n'abagizi banabi muri kino gihe babayeho mu ngorane zidasanzwe mu miryango yabo eka mbere no mu kibano baho bageze n'abashinga ntaye babo wasigaye babinuba inkuru ya Vicky Chris n'interetse. Ibibazo biriko biradushikira abakenyezi n'ibibazo bikomeye cyane uko nta mahoro. Agahinda kenshi n'amosozi nivyo vyaranguye umukenyezi mu ikambi ya Nduta avuga ko yafashwe ku nguvu n'abagizi ba nabi igihe ari gusenya mu ishamba rya Nyangwa riri mu micungararo y'iyo kambi. Uwo mukenyezi avuga ko uretse umubabaro w'ivyamubaye ko hamwe n'abagenzi biwe muri iryo shamba ubu naho bariko barahura n'izindi ngorane mu miryango no mu kibano. Icuka kiriho kibi kuko abagabo bacu bamaze kutwinura yuko nyene tuhava ngira ngo twobanduza ibigwara twaba twakuye muri abo bantu ababanyi tubanye ubu ntibakitubona neza urumva aho twicaye hose twicara umenga turakumiwe kubera izo ngorane zadushikiye. Kugira ngo ivyo bibazo bihere uwo mukenyezi asaba HCR na leta ya Tanzania kubaronsa ivyo bakoresha mu guteka kugira ngo ntibaze baraja muri ayo mashamba kurondera inkwi. Nukuri twasaba abakenyezi twese bakadutabariza bakaza baraduhereza udukwi ducana cyangwa bakaduha amakara kubera kweri umukenyezi arinda ajabuka akagenda guhiga utwo dukwi hari hahagwayo hari hafatwa ku nguvu ugasanga aramerewe nabi mu muryango ugasanga hazanye icuka kibi kubera turiko turaza gutangura kurenga inkambi tuza guhiga utwo dukwi. Saho gusinduta ico kibazo cyo gufata ku nguvu abigeme n'abakenyezi kivugwa kikaba kivugwa kandi no makambi y'impunzi ya Mutenderi na Nyarugusu. Urakoze Vicky Chris n'interetse unwanya w'ikigabane ako hambere umunsi tukaba tubabwira ingene abakera babaza bakongera bagakana igikoresho c'umuziki kavukire arico ingoma. Ikiganiro mugira mushikirizwe na Bonfils Niyongere. Ikiganiro cha kahise amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hantu mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA iminsi yose ya kane. Mwewe neza nshuti namwe bakunzi ba RPA kaze mu kiganiro ko hambere cyo kuri uwa kane. Uyu munsi abarutse ubu abakiri bato ndetse n'abasaza hari benshi bumva umurisho w'ingoma ukabanezera cyane ariko batazi ingene zihingurwa canke zikogwa mbere bamwe muri bo harimo n'abasanzwe bazikunda cyane. Ingoma z'u Burundi muri kino gihe mbere zacizwe ku mugwi ndangakaranga w'isi ariko u Burundi mu rwego rwa UNESCO. Ngivyo tuja kuganira mu kiganiro ako hambere cyo kuri uyu wa kane. Umutumire ni Hatangimana Jeremy ndamusanze ku kivi ahasanzwe ari mu mugwi ndangakaranga intwari basanzwe bavuza umurisho w'ingoma bagakora n'ibindi bikorwa bijanye n'akaranga ku Burundi. Ndaguhaye mu murazivuza mbega murazi n'ingene zikogwa? Ego turabizi ingene zikogwa. Wobwira bariko baratwumviriza ingene ikogwa gushika ku kanyuma hajya tuyumva iri kirasamirana. Ingoma reka mvuge yuko ni isekuro ni kuntu kujya babaza isekuro bimba isekuro ni igiti gishobora kuba gifise metero mu maduga kabakacimbamo hagati kujya babimba isekuro biza gutandukanira cyane ku mukondo aho mvuze mu bisanzwe igihe hama bakarishira ku cyahiru gusato gw'inka basanze bayikoresha hama bagashira ko tuya duti bita amabere n'uduti duti dufata urushato kugira ngo rube rubanje neza. Ariko rero tugiye ibwina bw'ingoma no kuvuga ingoma y'u Burundi tukayija mu bigirwa no mu migenzo aho niho rero bica bitandukanira n'ivyo nari mpugiye kuvuga kuko hari imigirwa yari ijanye n'ingoma no kubaza ingoma no kuvuga ko mpereye ko igiti cy'umuvugangoma ho kiri
caba kiga umutimbo nta muntu umwe yubahuka gukora ku giti cy'umuvugangoma kuko abatimbo nibo bari bagavye biti by'imivugangoma mu Burundi bwose ico ni cambere cerekana cyo no kwita ukuntu abarundi bubaha kandi bubaha ingoma ivyo biti byarazirumva ko byari hose ahandi ugasanga ni kimwe ariko aho hantu hose kiri umuganwa yaracubahiriza ku buryo abatimbi yo hageze ko baja kubaza kenshi haba ari nko mu kwezi kwa munani niho bagiye binjiye mu kubaza rero ico gihe aho bashitse ico giti baba barakigendereje bakamenya ico ari cyo bakamenya aho kiri hanyuma bakagenda bakajana n'iyindi ngoma kuko ingoma ibazwa yindi iri kiravuga niho kugira ngo izoyigane mwijwi ubwo rero bagaheza bakakizinguriza bagatongera bitongera ijanye nuko hatota no kugira ya migigwa yacu y'ikirundi kugira ngo ijanye n'ingoma ivyo byose bya tubwira nk'imitongero bavuga ivyo nukuri no ndiko ndashikuza twarabanye umwanya utari mutonya cyane bari kuba bansigurira ivyo ariko iryo banga ntaje bambariye ariko rero baraja muri iyo migigwa hanyuma bakabona gutangura kwicira igiti bakacicira ingoma ziriko ziravuga bagaheza bakabaza iyindi iri kiravuga nuko hanyuma abantu bari ngaho oye guhereye ku muganwa yaraho bagaheza bakabazanira ibintu byose bakeneye mvuze ibyo bakeneye no kuvuga yuko zaba inyobwa byaba ibyo bafungura aho hantu bari niho bari baca babibazanira ibyo rero nibyo bikuru bariko barabaza ingoma bava kuva umunsi baca igiti gushika bayuzuze ivuge batavuye cyane gose iyo babaza ingoma bakuva umunsi bagiye guca igiti bagumaho mwibaziro gushika baheze kubaza izo ngoma zabo bahejeje bakabona kuzirungera kuzikorera bazisubiza mu kigabiro bagasubira kuzoza kuzivana mu kigabiro bazijana ibwambe ku muganuro uko niko vyagenda bikurikirana ariko rero ngiye kuri ibyo byo kubaza byari bihagaze cyane ku migigo yarijanye nuko kuntu baza kubanza gutongera mugira ngo bace ico giti hanyuma bakakibaza hariho n'imiziro kumbure yazira uko nta waja kubaza yaraye ku buriri naco gituma kumbure abagore batashotse bavuza ingoma kubera iyo minsi bamara bari mwibaziro niyo migigo yarijanye n'imihango y'abafasoni ivyo nivyo ngira ngo bikuru byo byatuma abagore kumbure batanavuza n'ingoma novuga ko imiziro myinshi isa n'ijya y'umuhigi birashusha gatonya ibyo nibyo bikuru byagirwa bariko barabaza ingoma nta bundi buhinga nta bindi bintu novuga bikomeye byari bihari kiretse iyo mitongero kiretse go guca igiti bakakibaza kandi abantu bari ngaho oye bose bakinyumvamwo yuko hari ikintu kiriko kiraba ikintu novuga gitinyitse cubahitse kiri mu vyubahwa bikuru bijanye n'imigirwa n'imigenzo y'abarundi turumvise bariko barabaza hageze gukana ingoma kugira abaronke ivyahi ari byo biva muri ziya nsato zinka ku batazi batokumva ko ari vyagenda gute gushika bakana nuko zanka bacumita bariko barabaza ije niyo bakuramo rwarushata arico cahi bagaheza bakarukanisha nta bundi buhinga kuko umuganwa hari yabaje arabacumitira inka kugira ngo bashobore kuronka icyo bafungura urushato nigo baca baheza bakanisha za ngoma uko byagiye birahinduka niko uburyo bwo kuja gukana bwahindutse ugasanga kumbure inshato bazivanye wabo barazitwaye bagiye iyo babonye ibyo biti by'imivugangoma ariko kera kubami nukuvuga kubami ngira ngo imbere y'ubukoroni nibaza kariho bigirwa yari yubahirije gose uko niko byagenda umwami umuganwa hari ico giti cy'umuvugangoma aho hari iryo shamba umuganwa hatwara yaca bacumitira inka izo nshato rero bavanye kuri izo nka zishato zikanye ingoma mbega ko bakunda kuvuga ngo akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye aho babashaka kuvuga iki umuntu atumva neza ibyo bashaka kuvuga abarundi iyo mvugo barakunda kuyikoresha barayikunda kuyikoresha kandi nivyo kuko aho hantu baba bariko barakanira bariko barabazira ingoma nta wundi yaje atari umutimba cyo ni jambere no kuvuga ko ingoma utayibamburuye ntuzomenye ikiriyo uwayibambye niwamenye ikiriyo aho nca nongera ko iyo migi ya mitongero twatuntu twose ya mitongero ijanye no kubaza ingoma ibyo rero nivyo
byari nibyo bita akari mu nda y'ingoma no kuvuga ko iryabanga ryabanga babikiye aho hantu muri ico kibanza bariko barakaniramo ingoma niko kakano kari mu nda y'ingoma nta kuvuga ngo harimwe kandi kantu oya niryabanga abanyegeje hati kuba cyo kubanza ingoma nico no kwita akajya kantu k'ingoma si kuvuga ngo nakantu bashizemwe mu ngoma oya kandi no mu buzima bwa none bavuga n'umuntu ngo utakuzi nakurusha inka cyangwa ibanga nibajya bene cyangwa ibanga nibango n'imigani myinshi ijanye yerekana ko abarundi bari bafise ibanga umwe wese mu rwara yakora ivyo rero nivyo novuga n'ahandi baravuga ko bahari akantu oya na gatonya ariko kuko ingoma zijanye n'Imana zikajana n'umwami ibanga urumva ko bari kombere ijanye n'ingoma kuko na rujya rugo rw'ingoma ubona ko zingana zirimwo inka zirimwo imirima zirimwo Imana zirimwo umwami byose birimwo hajya no kuvuga yuko rero ibyo utabizi nako rero kakantu kari mu nda y'ingoma ako niko iryo banga nako nyene hanyuma ingoma iyo bariko zari ingoma zihariye hari ingoma izo ngoma z'ibiterekegwa z'ibwami hakaba n'ingoma z'ibiterekegwa zo mu bigabiro bitandukanye hakaba n'izi ngoma zisanzwe rero tuvuze rukinzo karyenda n'abaganuza bazo izo zari ingoma zihariye ni ibiterekegwa byo mu kigabiro hakaba n'ingoma z'ibiterekegwa z'ibwami ze ruciteme na muri migwa mu gishora hakaba inagaharage mu ihigiro izo nizo nkuru jewe nzi ku bigabiro by'ingoma bikuru mu masango naho nyuma ngo hari ingoma y'igiterekegwa ndamakebuko ingoma yose y'igiterekegwa bivana naho yajizananye akahise kayo ndakahise igaceba ibigiterekegwa kuko iranga kahise kico kigabiro akahise karushiteme na muri migwa ko baraka urakoze cyane akahise karushiteme na muri migwa nuko umwami yahungiye ajya gishora abanyagishora baramwakira donc baramuhungisha bari baje kumutera abagabira inka iyo nka barayibaga urushato rwabo rukanamo ingoma izo ngoma zakamwe muri urushato rw'inka ibyara niyo muri miko urushato rw'inka y'imfizi nugo ruciteme urumva nuko izo ngoma zaciye ziba ingoma z'ibiterekegwa kuko numva nizo zatanguye muri ico kigabiro ingoma ziheraho ari umwami mwezi gisabo usanga nk'igabiro ca gishora avuze ko ari igabiro ca mbere catanguye mu rundo yazivyo catanguye n'ihigiro nibaza kwigiga kiza imbere ari higiro kuko igigiro kiri kuri ntare kiri kuri ntare agwana na ntirangwa n'ibiki bijanye biranga higiro ingoma nuvuga ko ziriko zirata akarangamutima kazo turavye ku bijanye cyane cyane n'imigirwa n'imigenzo mu buhinga biratera imbere ni vyiza ariko kucubahira ingoma zihabwa nibaza ko bisubira inyuma akarero no guha nuko ubu ingoma zisigaye zikanwa mu bintu byari byo byose mu biti byari byo byose imivuga ngoma kuyironka nibaza ko bitoroshe n'imirama canke ibindi biti byose byakanwa bisa n'ibitacubahirijwe notera kama batimbo kugira ngo n'abantu bose bubaha bakora umwuga wo kuvuza ingoma kugira ngo canke bari muri gisata c'imico kama cyane cyane kubijanye n'ingoma kugira ngo iki gicurarangisho n'amakungu yarinze abona yuko bogishira mu bicurarangisho karanga by'isi by'u Burundi nibaza yuko kugikikiza
n'umwimerere wacu mu bijanye n'imigirwa n'imigenzo byoba byiza. Aho rero nibaza yuko notera kamo cyane cyane abatimbo bamwe biyita abatimbo bagishora canke bahigiro bajya bariko barakura bakuze kugira ngo bafashe kwigisha abandi batimbo bariko barakura imigirwa n'imigenzo ijanye n'ingoma. Iyo rero habuzemwo ako kantu niba kibaye yangoma tuzi n'umushinwa cyangwa umuzungu ibitugira yo bigira haca habura iki habura ako kantu. Iri teka ryatewe irihorane ni ukuvuga yuko zirakenewe kunagurwa mu bijanye no kuzimenya abatimbo bakigishwa. Icyo numva no kangura ku bijanye n'ingoma kugira ingoma zisubiranye akanovera zisubirane mu ruhande kuzivuza cyangwa kuzitamba. Ivyo byarateye imbere nibandanye binatera imbere mugabo muri urwo ruhande navuze rwa kama aho oye haracaragahatse. Ego ndagukengukiye. Ako hambere cyo kuri wa kane giciye kirangirira shimire mwese mwari muduteze yompi shimire cyane umutumire Jeremy Hatangimana ku nsiguro adohaye nkaba ndabasezeye ndabwira nti nagahwana. Ako hambere ikiganiro cyakahise amayagwa n'imigirwa n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishyikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Urakoze Bonfils Niyongere, murakoze mwese mwaduteze yompi. Reka nshimire n'abagenzanje bamfashije kubatorokaniza amakuru tubashikirije kuri uyu munsi. Shimire na Lucia Kabera ariko aramfasha muhinga bw'ivyuma. Amakuru mwashikirijwe na Sandrine Nkurikiye. Mugira amahoro iwanyu naho gutaha. Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.